urashaka gutembera u Rwanda, urashaka kugirira vacances i Kigali n'umuryango wawe, waba wifuza kuraba ico gihugu bavuga c'imisozi igihumbi n'igituma bacituko, kaze muri iyi video kuri Igasha TV utembera natwe Kigali. Laisse-moi vous faire rêver avec cette jolie route de la capitale la plus propre, la plus magnifique de l'Afrique de l'Est. C'est bel et bien le Rwanda, vous l'avez compris. Et nous sommes bel et bien au pays des mille collines. Yes, you are traveling with Igasha TV. This is Kigali. We are entering Gishushu and aha ni ku nteko nshinga amategeko. Iyo mubona ngaho hejuru mu buryo à droite, murabona ko ngaha amamoto aracemewe. Ushaka kwideplasa nta kibazo na kimwe, urafata moto igushikana aho wifuza aho ariho hose. And here is the Simba supermarket. Simba supermarket yo ku Gishushu. And you can see the Christmas decorations in the trees. Nijoro baravyatsa, virus yaraka amatara. And this is the convention center. Iyo convention center ku murango turaza kuhagaruka nijoro ndabereka ingene yaka amatara. It's really beautiful, guys. You should visit Rwanda, especially on Christmas Eve, and see we are there at night. Turn around with me. Turn around. And here is the famous convention center we've been hearing about and seeing on pictures and videos. Ni Star Times yo mu Rwanda. Nayo nabemereye kuhabatembereza mw'ijoro, raba namwe amatara ku biti, muri jardin, ku mazu. Biraryoshe kubona niba buri kuriyumvira ryari woza gutembera i Kigali no kugira uzoze kuri Noel ikurikira. Biraryoshe kubona, birabereye ijisho. Murabona inteko nshinga amategeko hariya hejuru. Mw'ijoro twari twabiciye ku murango. Even though it's raining, murashobora kubona ingene hasa. Naho imvura igwa ngaha nta vyondo biba bihari, murashobora gutembera neza. Kiriya kizu mubona hari imbere ni nka organisation yo mu Burundi, caisse sociale yo mu Rwanda. Nous voici au centre-ville. This is the city, Kigali city. Muri rond-point, murabona le décor qui est bien. Hari amatara, hari sapin, hari tout ce qui va avec Noël. Bisa neza. Hariya hejuru ya building mubona ngaho hejuru ni Nakumat. And this is the arena, the famous arena. And here I'm entering the car-free zone. Naho imodoka zitemerewe kwinjira,
imodoka zigarukira ngaha nyene mubona hagira njabuke n'amaguru cimbeba n'umuntu twiganye hari hazi imyaka myinshi tutabonana. I'm back. Utu dukinga urashobora kugafata ugatembera ngaha hanyuma ukariha uhejeje. Nitwe twabona twemerewe kugendamo ngaha n'abantu bagenda n'amaguru, hari nk'amamagaza, hari amashopi, ibintu byinshi. Urashobora kwifotoza, urashobora kwicara ukaganira n'umuntu, harimo intebe, c'est vraiment reposant. And these are the headquarters of MTN Rwanda. Aha ni Nyarutarama. Aha ukase à gauche ni Green Hills. Ni shuri. Yaza kumaze kubyumva. Sinamarutsemo. And aha ni Kigali n'ijoro. Mu Giporoso. Ku bakunda amata twaciye ku Nyange naho ntahafashe neza ariko mugira mwarabonye akantu k'Inyange. Twatembereye henshi ariko ntimwibagiwe ko vacances hariyo no gufungura. Sherande ni restaurant nziza cane bateka neza. Peu importe amaguru wawe ndazi ko uzoryoherwa ivyo ukunda. Nyarutarama irimwo ama-ambassade, irimwo amabiro, ama-organisation akomeye. And aha turi Kacyiru, tushikiye Kacyiru. Murabona BBC ngaho imbere. Si vous aimez la nature comme moi, je sais que vous avez aimé Kigali, les arbres, ici à la station service, la station j'espère que le Burundi nzosanga byaheze, il y a ambassade y'Abongereza je crois. And this is the Rwanda Development Board, RDB. Kubashoramari niho muzoza kurondera ivyangombwa. Qu'est-ce que les vacances? C'est tu ne pas un sourire sur le visage de ton bébé. Nimwaza i Kigali muzananye n'abana mukiyumvira aho kubatwara kugira ngo banezereze. Just bring them here. It's called Bambino. Kuri 10 000 francs rwandais, vous allez vous amuser comme jamais. Usubira mutoyi murajana muradodana byinshi bitandukanye ni parc nini d'attraction barakuzorokana hose harimo indege, imodoka, amatrain n'ibindi. Just bring them here and you will thank me later. Ushobora no kuba mwaherekeje umwana muri benshi nk'uko twari twabigize. Murashobora kudoda mwese, abana rero ntibariho ariko jewe harageze igihe ndazungurirwa. Nous voici à la sortie de Kigali, nous nous dirigeons vers Nyamata encore. Turaduserukira mu Kirundo, turi kuri frontière ya Gasenyi Rwanda n'u Burundi. Bye bye les vacances, nizere ko mwaryohewe. Ahantu hitwa ku Kiraya, wawe iyo foto ikurikira niwaca mu Kirundo uzuhace utagiye kujya ikiraya.